ihiganwa twise Malayika Innovation edition ya kabiri ihuza abigeme bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'Uburundi. Uyu mwaka tukaba dufise abigeme 12 bariko barahiganwa, aho uno munsi baza kugaragaza impano zabo. Abo bigeme uko nabivuze bava mu ntara zitandukanye, kandi n'ihiganwa rigira kabiri inyuma y'ihiganwa twakoze umwaka uheze, ariyo ryabaye irya mbere ryabaye mu ntara ya Bubanza. Rero turi hano kugira ngo kubifuza kumenya ibirushirije ku bijanye n'ihiganwa tubibabwire. Rero aba turi kumwe ababwire ibijanye n'ihiganwa n'ivyo twatunganije bindi. Hanyuma uko bitunganijwe muri ico gice ni ukuvuga ko haza kuba ugushira habona canke ico no kwita presentation y'amaprojet y'abakandidate bacu uko ari 12. Hanyuma muri abo bakandidate 12 haraza gutorwamwo aba finaliste, donc aribo bigeme batatu bijanye n'amaprojet bazoba bapresence n'amaprojet azoba yasumbije novuga impact isumba ayandi. Rero muri abo bigeme batatu baza gutorwa baraza kuronka ivyo twokwita ubushimwe, arivyo les prix. Donc hariho prix iza kuba décerné ku mumalayika wa mbere, hanyuma ku mumalayika wa kabiri, hanyuma kandi no ku mumalayika wa gatatu. Hanyuma muri ivyo vyose hariho ikintu twise prix ya muri rusangi, ni ukuvuga ni ku bijanye n'umugambi uzocuranguka mu nyuma duhejeje iri higanwa. Ni ukuvuga hazoba hariho igikorwa kizokorerwa hamwe n'abo bigeme bose dufatikanije hamwe n'ishirahamwe Sefako dusanzwe ryorganije iri higanwa. Ego nibaza ko ari ivyo mu bisanzwe. Iryo higanwa riza gutangura isaha 11, donc 17h. Hanyuma haraza kuba ibyo no kwita utundi tuntu, so kuvuga ko ari juste iyo presentation y'amaprojet. Haraza kuba intambo, haraza kuba défilé, haraza kuba ibintu bitandukanye muri iryo higanwa. Hanyuma turafise abatumire baza kuva mu mihingo itandukanye, harimo abadufashije, abo twita aba partenaire, abadufashije kugira ngo iri higanwa turigereko, kuko haba hasabwa ibintu byinshi. Muri rusangi rero bose turaza kubana uno munsi. Ego hari n'umutumire w'umumisi twatumiye avuye hanze, nawe nyene turaza kubana muri iryo higanwa. Ego nibaza ko ari ivyo, ibisigaye nibaza ko Terry iyo nyunganira. Murakoze. Arakoze cyane Leti. Mu ncamake n'ivyo twabashikirije. Igituma dutunganya ihiganwa kugira ngo duhimirize abakobwa abigeme kuja mu migambi y'iterambere biciye mu korora canke mu kurima. Tugira kubera akenshi ari ibikorwa tubona bigenewe abagabo canke abahungu gusa, ariko ubu turashima ko abigeme bariko barabihurumbira, tukabona by'ukuri ko bafise amatera canke ibibanza bariko bakoreramo iyo migambi. Ni kuvuga abo bakandidati canke abo bahiganwa 12 bose twarashoboye kubagendera mu bibanza bakoreramo, kandi by'ukuri bafise ibyo bariko barakora, bakeneye no gushigikirwa kugira ngo bigere kure. Rero turaza kubabona impano zabo, baraza kuzishikiriza umwe wese atandukanye bwiwe, aratubwira ibyo yateguye mu mwanya w'imbere.
nibaza ko ari ibyo mu ncamake ubunye tuja twakira ufise ikibazo canke icabaza kugira ngo tubishure murakoze. Twogira ko twishura ibibazo kugira ntiduhave tuvyibagira. Urakoze cyane ku kibazo ubajije. Alors ngerageje kukwishura, urabajije ku kintu twisunze kugira ngo tugire selection muri abo bakandidate. Alors ikintu ca mbere twisunze nk'uko umugambi wa Malayika ubivuga, ni umugambi w'uburimyi n'ubworozi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu arima canke iyo yorora, iyo arima aba afise aharimira kandi aba afise n'ivyo arima, ni ukuvuga ivyo yimbura. Hanyuma kuworora nawe aba afise ibitungwa yorora. Rero ku maproje twari twaronse twarasavye abakandidate ko batubwirira utuvideo tw'iminota mikenya kugira ngo bashobore kutubwira muri make uwo mugambi bakora. Hanyuma mu mugambi rero muri utwo tuvideo twararavye, twaca turaba umugambi novuga uje uzana ikindi kintu, kuko benshi bibaza ko kurima ari ukurima gusa, mugabo ntibiyumvire mbega ibi vyimburwa ndavyimbuye bica bigenda gute. Rero twararaba umuntu afise kubona kure, ni ukuvuga yiyumviriye guheza kwimbura nca nkora iki, ni ukuvuga yari yateguye deja l'après-projet. Donc après production je fais quoi avec. Ivyo rero vyaradufashije guhitamwo abakandidate, kuko twavuga tuti ni vyiza ko umuntu yiyumvira kurima canke korora, mugabo ni vyiza kandi ko yongerako akarusho, ni ukuvuga valeur ajoutée kuri ivyo bintu yimbura. Rero iyo yari kritere ya mbere, kandi twasanze mu bakandidate vy'ukuri harimwo benshi bamaze kwiyumvira ico kintu co gutransforma ivyo bimbuye. Ego ico cari ca mbere. Hanyuma kubijanye n'uburusho nk'uko mwabibajije, ni ukuvuga twari twababwiye ko abakandidate baza kuba sélectionné, bamwe batatu baza kuronka amaprix. Rero Malayika wa mbere azoba yatahukanye ikibanza ca mbere aza kuronka ibahasha bingana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Hanyuma uwugira kabiri amukurikira aza kuronka ibahasha y'ibihumbi 500. Hanyuma uwugira gatatu aza kuronka ibahasha y'ibihumbi 300. Murakoze. Suivi imeze gute? Duhereye ku batsinze umwaka uheze turabakurikirana n'isaha turi kumwe. Ni ukuvuga abatsinze umwaka uheze, wambere avuye mu ntara ya Muramvya afise proje yo kugaburira abana abasomesha ku ishuri abikuye mu murima wiwe. Ni ukuvuga uwo muntu twama tumugendera, kandi bivanye n'ukuntu twamushigikiye proje yiwe arayibandanya kandi aba bana arabagaburira. Icyongeye ko nuko abashigikira kugira ngo bige neza. Rero uwo muntu turamukurikirana. Uwa kabiri avuye mu ntara ya Ruyigi arima umuceri akawukuramo ifu, nawe nyine yaraguye umurima wiwe mu ntara ya Ruyigi. Turamugendera kandi by'ukuri uravye uko ariko arakora umurima uko turi twagiye tumusanga ubwa mbere, ubu yaraguye kandi production y'ibyo ariko arakora uno munsi ariko arabigurisha. Ni kuvuga yuko ibyo yimbura abihinduramo ifu agaca ashira mu isoko agakora ubuyi bw'umuceri. Uwa gatatu mu ntara ya Ngozi nawe twaramukurikiranye, aho yateye ibiraya abikoramo ifu bikavamo ibitungura. Aho ndiko ndavuga abo umwaka uheze. Ibyo byose rero babishira ku isoko, kandi uravye ubwo mwaka uheze naho bageze no munsi barateye intambwe. Uvuga nabo uyu mwaka tuzobaherekeza. Akarusho kariko mu kibazo ca mbere kuri abo bonye, ubu tuzoshigikira abo batatu gusa. N'abazoba basigaye muri abo batatu, muri abo 12, nuvuga uyu mwaka akarusho gahari nuko tuzoshiraho koperative bise Malayika izohuza n'abandi bose. Hanyuma tuzobashigikira aho bazoba bari, aho dufise na partenariat na ministère ya agriculture na environnement, aho batwemereye ibibanza.
tuzobaha kugira ngo ya migambi yabo bayikoze bari hamwe muri ya koperative. Nico gituma tuza kuba dufise juri iza kudufasha. Iyo aba ari jewe bose no gatoya, ariko muri abo bose ntibashobora gutsinda bose. Nico gituma tuza kuba dufise juri iza kudufasha kugira ngo irobanure abo bantu batatu. Nico gituma tuza kubaha akanya abo bantu nyene bashikirize imigambi yabo. Ego twebwe twarabakurikiranye ngo kivuga aho bariko barakora, ariko twebwe ntitwoja tuvuga ngo tubaha amanota. Nico gituma uno munsi baza kuba bari imbere y'abantu kugira ngo y'amaproje yabo bayashira habona, hanyuma n'abantu bayashime bashigikira amayajiri idufashe kugira ngo iducire urubanza. Kuri ico kibazo rero ku bintu vyerekeye ukuntu Malayika imenyekana, nivyo twaragerageje kubicisha ku ma media ayo twashoboye gushikira. Hanyuma hariho n'ikindi kintu twaragenda mu ntara, hanyuma hakaba hari nk'umuntu ashobora kugira novuga nka sensibilisation. Mugabo ikintu kimwe twabonye, hariho intara usanga nyene biba bigoye kw'abo bantu mushobora kubaronka, kuko twagenda nk'ahantu ukarindira nk'umuntu canke ukabivuga mu kibano, niko novuga, kugira ngo urumva wibaza ko information igenda irashika kure. Ariko kandi icizere dufise nuko uko biri kose uyu munsi intambwe tugeze ko turabona ko nk'amamedia menshi ariko aradushigikira, rero ashobora gutanga inkuru ikagera kure gusumba edition ya mbere canke iyi edition tuza guheraheza uno munsi. Rero turizeye ko izobandanya imenyekana cyane ku buryo edition izokurikira izoba yamenywe n'abantu benshi. Hanyuma ku kintu cerekeye abatumire twatumiye hanze, ni ukuvuga ko murabizi neza mwese ko kugira ngo urabe umutumire uza gutumira ubanza kuraba umugambi ufise. Rero nk'umutumire yashoboye kutwenteresa cyane, ni umutumire afise projet ya pisciculture, ni ukuvuga ubworozi bw'amafi. Yabaye Miss Tanganyika muri Congo Katanga. Nibaza ko muza kuronka umwanya wo kumubona. Rero kubera ari wo mugambi dufise inyuma y'iri higanwa, byari byoroshe ko ariwe atuzanira ikindi gicapo c'ubwo bworozi. Rero yaratwitavye, aratwemerera ko ashobora kubana natwe muri iri higanwa. Murabizi ko abatumire defo urategura benshi, mugabo abaza kukwitaba iyo hageze bakaba bake. Rero wewe yarashoboye gushikana ico yemeye, aratwitaba. Sinzi ko hari ico mongera ko canke noba nishuye ku kibazo cyanyu. Murakoze. Urakoze cyane, ikibazo gikomeye nk'uko wabivuze turugwaruka, ariko ico dushima nuko urwaruka nabwo rwamaze guhaguruka kugira ngo rukore imigambi. Uru rugwaruka rwagiye hamwe ruratangura uwo mugambi. Tumaze gutangura twahuye n'intambamyi zitandukanye nyinshi, uko tubyifuza cyangwa uko tuba twifuza gushigikirwa siko dushigikirwa. Ariko iciza nuko umuntu abanza agatera intambwe akabona ko ikintu yagitanguye kugira ngo n'abandi bagushigikira babone ko bamaze kuvyinjiramo. Uti uburyo bushiramo eskaragera ahantu ubugaruzi. Iyo uriko urategura bisanzwe umugambi ubishiramo vyose kugira ngo ubone yuko uzoshobora kugaruza. Ariko mu gihe bidakunze ntuco uhagarara ngo ubihagarike. Rero uno munsi turafise abariko baradushigikira batandukanye. Ibimeze nk'ivy'umwaka uheze aho twagwanye ko edition ya mbere, iyo batavyumva ko bodushigikira batabonye ivyo dukora, ariko twaremeye turakoresha ingufu zacu turashobora gukora ico twakoze. Uyu mwaka ntibisa rwose, turafise abemeye kudushigikira nubwo tutabaronse ku rugero twifuza, ariko twarashoboye kuronka abemera kudushigikira
ko mubona Kinju hariho n'abandi benshi bagerageje kumva icyifuzo cacu. Rero twebwe ntiduhagarika, turabandanya apartir y'ibintu turiko turakora, turibaza neza canke turifuza yuko n'abandi babona ibikorwa turiko turakora uno munsi bakazokwemera kubishiramo ingufu. Ariko ico dushima uyu mwaka, turashima aho bigeze nimeze nk'ivy'umwaka uheze. Mu bisanzwe ubundi gituma twashimye gukorera ku by'uburimyi n'ubworozi dukora muri Sefako, muri Sezerano Farming Company. Uno munsi natwe turi cyane mu by'uburimyi n'ubworozi. Igituma twavyiyumviye nuko mu gihe cyose tumaze turiko turakora, twabonye ko nigo abigeme ntibahurumbira cyane uwo mugambi, ntibahurumbira umugambi wo kurima canke korora. Itabuje ko twiyumviye no kuzohimiriza n'abandi mu bindi bikorwa kugira ngo tubatere intege. Ariko ubu munsi turi focus cyane ku by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tubone ko zina murundi wese w'umwigeme yumva ko iyo bikora. Ariko tuvuga ivyo kurima, tukibaza ko ivyo kurima n'impaka ujya umuntu agenda mu murima agafata isuka. Oya, umuntu ashobora kuba afise uburyo agaca yinvestisa mu vyo kurima, agaca ashira ibitungwa, agashiramo uburyo afise umuntu amufasha kubikurikirana. Rero uno munsi turi focus cyane kugira ngo duhimirize abigeme twumve yuko iyo migambi buyikora. Kandi umunsi turanezerewe ko hariho abantu benshi, hariho abigeme benshi bariko barabikora, tuhora tubona ari abahungu cyane bavyibansamo. Ariko n'abandi turabatera intege kugira ngo bakore iyindi migambi. Ariko uno munsi ico duhagazemo cyane ni ibintu byo kurima no korora. Dukorana cyane n'amaklake Sebirake ku bayizi, iyo turiko turakorana nayo mu ntara zitandukanye. N'aba anye twarose bitoza, twakoranye na Sebirake mu ntara. Amaklake ari mu ntara aradufasha kugira ngo aba bantu dushobore kubaronka, kubifuza aho dukorera. No munsi turiko dukorera muri komine Mpanda, juste hepfo y'ibitaro vya Mpanda, aho dusanzwe dufise association yacu Sefako isanzwe ifiseho n'ubworozi n'ubw'amafi canke ivyo kurima, niho dukorera. Udukeneye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, tuba turi ngaha mu Kabondo muri Pyramid Center. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Icambere kuri ubu bushimwe tuza guha abazoba babaye abambere, si ukuvuga ko ariyo mafaranga mu bisanzwe bazoba bagiye gutanguza imigambi yabo. Twababwiye ko ari abantu twatoye, abantu basanzwe bafise imigambi kandi batanguye. Hariho abamaze imyaka 2, hariho abamaze umwaka umwe, hariho abamaze imyaka irenga. Rero ni nko kuvuga ko ni nko kongereza ku byo basanzwe bafise. Namba bari barima nko ku murima mutonya, barashobora kongereza gukota umurima ukaba munini. Ariko urumva ni ukuvuga ngo nakarusho kaza kiyongerereza ku byo bari basanzwe bafise. Hanyuma ku bijanye n'abakorera ruguru nabo nyene nta kibazo na kimwe gihari, kuko n'igihe twaja kubaraba kubagendera aho bakorera twabasanze ku kivi. Ni ukuvuga twabasanze aho bakorera, ari abo mu ntara ya Makamba, ari mu ntara ya Muyinga, ari mu ntara ya Karusi, twabasanze aho nyene. Abantu rero urumva aho basanzwe bakorera, si ukuvuga ko baca bahindura, oya, barabandanya bakorera aho nyene. Hanyuma twebwe nyabuna abo muri organisation ni twebwe tubasanga aho bakorera. Hanyuma ku kijanye na evenement y'uno munsi naco, nkuko mwabivuze, kwiyumvira gukorera ngaha suko byari bibaye pahazaha niko novuga, ariko nuko murabizi neza kugira ngo uronke ikibanza ukoreramwo ni bibanza bizimvye. Rero twaragerageje kuraba ahegereye novuga centre ville, dusanga amasare yaho arazimvye cyane. Rero tuca turavuga tuti uko biri kose turavye uburyo dufise, reka turondere ahantu hashoboka dushobora kuriha. Ni ukuvuga ntituje kuvuga ngo twemere ibyo tudashoboye, uvuge ngo turasanze tubwiye kurondera sare ngo nuko iri hafi mugabe izimvye tudafise ubwo buryo. Tuca rero turemera turaza ngaha, kandi ikibazo cyari gihari twari tukizi twese n'ubu kiracahari,
ni icy'ayo mabisi ni icy'ibyo bitoro urumva no kuvuga ngo n'uwa ufise imodoka araza kugira cya kibazo cy'igitoro n'uza kuba afata bisi nawe nyine araza kugira cya kibazo cya bisi ni ukuvuga ko twese twaciye twisanga muri rusange duhuje ibibazo tuca tuvuga tuti aha rero haca hakora ibintu byitwa akigoro rero ni ukuvuga ngo twese twategerezwa kwigora kugira ngo dushobore gushika aha hantu nubwo hoba ari kure. Nous accueillons notre Miss qui est venue du Congo, donc Miss Tanganyika 2023. Elle a été élue en 2023 et du coup, elle a un mandat de 1 an. Donc, elle représente le pays, donc le Congo, mais aussi elle nous a honorés aujourd'hui en tant que Malaika Innovation Award. Elle a tenu vraiment à être ici et nous la remercions beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Thérèse Malassi et je suis la ministre du Congo dans 2012. Je suis honorée d'être ici, c'est un plaisir de rencontrer à la compétition Malaika Innovation Award et j'espère que ma venue ici me fera de nouvelles rencontres. Déjà que je vais passer, j'espère que je vais passer un séjour extraordinaire et inoubliable et du coup je pense aussi que ça va me faire de nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, pourquoi pas des nouveaux partenariats. Merci. Merci. Bon après-midi à tous. Je suis l'organisatrice de l'organisation Malaika Innovation Award. J'accueille chaleureusement notre Miss qui est venue du Congo, qui s'est donné le temps d'être là dans cette compétition. Et je remercie aussi le nombre d'organisations qui nous ont déjà expliqué de quoi il s'agit. Ok, et bienvenue à vous. Merci encore. Oui, c'est la première fois que je viens au Fondi. Déjà, quand elle m'a parlé de ça, ça m'a enchantée parce que c'était la chance de découvrir, de faire de nouvelles expériences. Et vu que j'ai débuté juste l'année passée, 2023, ma venue ici me fera de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances et je pense que ça peut m'aider à me propulser. Vu qu'elle fait la même activité que moi, je pense qu'en venant ici, je vais apprendre de nouvelles choses. Et c'est un peu ça, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, pour toutes les finalistes, je suis sûre que toutes, elles sont à 12 ? Oui. Oui, je suis sûre que toutes les 12 méritent d'être en finale, parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui. Je sais de quoi je parle. C'est certes un peu stressant, et il y a, bon, je sais pas, en Afrique, on a une mauvaise conception. Quand on voit une fille qui participe à une compétition de ce genre de mise, on se dit que non, cette fille n'est pas forcément, elle n'a pas une bonne éducation, elle n'a rien à faire de sa vie, c'est pourquoi elle part. C'est un peu comme si elle est exposée au fait, mais c'est pas ça. C'est l'histoire de toute la plaque, je pense que venir compétir dans ce genre de compétition, c'est perdre son temps, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'espère que celle qui sera élue Miss Malaika le méritera et qu'elle va prouver à tout le monde que être Miss n'est pas juste la beauté ou la démarche, le corps, le physique, c'est pas ça. C'est le mental en fait. Malaika qui travaille dans l'agriculture et l'élevage, elle a voulu dire qu'il y a des gens des filles qui pensent que l'agriculture et l'élevage ne peut pas être mis en valeur, que ce n'est pas un travail qui rapporte, mais on veut montrer la différence en prouvant qu'il y a des filles de moins de 25 ans qui ont déjà commencé à travailler dans l'agriculture et l'élevage pour prouver que c'est possible. En un peu de mots, c'est ça. Et puis on les encourage, on espère que ce ne sont pas tous qui vont gagner, mais
on espère que ceux à qui ils seront choisis, on va bien les suivre, refaire les suivis. Et même ceux qui vont rester, il y aura aussi des suivis pour eux. Merci. D'abord, le projet, il y avait Miss Cameroun, Miss Ouganda et Miss Congo. Miss Cameroun qui est tombée malade énormément. Miss Ouganda qui avait déjà accepté de la confirmation et qu'on avait déjà prévu de l'accueillir, mais malheureusement, il y a eu, je ne sais pas, par le cri, ils m'ont écrit qu'on s'excuse, ils ne seront pas là. Du coup,